Ndabaramukije cyane bakunzi ba Yaga Muganga, cyane cyane mbere mwebwe abakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze jewe sanzwe ndagitunganya nkongana kibashikiriza, nitwa Jean Zimana Irambona. Tuje kugira ngo tubandanirize aho twari tugejeje mu kiganiro cy'ubiheruka, aho twariko turabira hamwe icigwa kitubwira akamaro canke inyungu dukura mu gufungura icamwa citwa indimu. Twabonye yuko indimu ifise ibintu bidasanzwe vyiza ifitiye amagara yacu kubijanye no kurenforcer système immunitaire. Aha natwe tuvuga ngo ni ukurongereza inguvu abasirikare bo mu mubiri kugira ngo bashishikare kurwana urugamba rwo kudukingira no kurwanya imigera, imicafu, indwara zitandukanye. Twabonye kandi yuko indimu zidufasha cane kubijanye no korohereza ihoka ry'ibifungurwa. Mwebwe mutakurikiranye ikiganiro c'ubiheruka Yaga Muganga mu kirabe ngahine kuri Ntambwe Idahita TV murakibona. Rero aho niho twagarukiye, twabonye ibintu bishika kuri 5 bigizwe n'izo nimero zibiri canke se utwo dupoint tubiri. Twagomba turabire hamwe rero kandi mu ntumbero yo kubandanya tuganira kuri ico cigwa nyene, mu ntumbero kugira ngo tumenye mbega ni inyungu ki indimu zifitiye amagara yacu. Bimwe mu byo indimu zifasha amagara yacu harimwo gusohora imicafu canke imyanda, gufasha umubiri wacu gusohora ibyo umubiri udakeneye, ibyo amagara yacu adakeneye. Murazi yuko ari ngombwa ngo bisohoke kubera yuko ibyo iba ari micafu. Muri iyo ntumbero rero indimu kwifungura ngo biraheza ngo bigafasha amafyigo yacu gusohora, novuga ngo imicafu. Murazi yuko amafyigo niho novuga ngo umukoyo yungururirwa, kumbure novuga ngo amaraso agirante ayungururirwa. Murazi yuko iyo umuntu anywa amazi akwiye ku rugero rukwiye, no twagize ibiganiro byarenganye muze murabe, amazi arafasha kuyungurura, koza novuga ngo imigera, imicafu, ibisigarira byavuye kwiyungururwa ry'amaraso n'ibindi kumbura umubiri wakoze, gutyo mu mafyigo hakagirante hagaheza hakamererwa neza kubera ko ivyuka bibi kumbure byogirante byotuma amafyigo asinzikana biba bitakihari kubera ko byahitamwe n'amazi. Rero iki camwa c'indimu naco ni kimwe mu byo bitengo na diurétique naturelle. Ngaha mu gifaransa manote mfise avuga ngo le citron est un diurétique qui stimule l'activité des reins et aide à éliminer les toxines de l'organisme. Rero iyi ndimu kuyifungura birafasha amafyigo gusohora ibintu by'ibicafu, ibintu by'ubumara. Les toxines ni ibintu birimo novuga ngo poison, ubumara, uburozi byobangamira amagara yacu. Murumva yuko ico kintu gihambaye cane kuba indimu ishobora gufasha amafyigo yacu gusohora imicafu yari guhava kumbure yegira ntibangamira amagara yacu. Asanga indimu ishobora gufasha amafyigo gusohora ibintu by'ubumara, ibintu novuga ngo bishobora kubangamira amagara yacu. Mu ntumbero yo gusohora nyene imicafu cyangwa se n'ibidakenewe, imyanda idakenewe mu mubiri wacu, bivugwa yuko kandi rero burya ngo indimu ifasha novuga ngo ntuzeye igitigo foie. Indimu irafasha, irasahiriza mu kubaho neza kw'igitigo cacu. Ngaha bivuga ngo il favorise le drainage du foie en stimulant la production de la bile. Twarabonye biheruka ko ibi twita ngo ni bile, ni amazi ahingurirwa mu gitigo, c'est un liquide. Iyo liquide rero ifise kwere ngo ya jaune verdâtre, irimwo akabara k'umuhondo kandi novuga ngo kavanze no kugomba gusa na vere imerere ndavuge gutyo. Iyo liquide, ayo mazi arafasha rero ngo igitigu kugira gusohora
novuga ngo ibidakenewe mu gitigo. Mbibutse ko mu kiganiro cy'ubuheruka twabonye yuko iyo bile ifasha ngo muri digestion y'ibinure, les graisses, irorohereza umubiri kugira ngo ibinure bibe digere, kuvuga umubiri wacu kuremwo ibikenewe ibidakenewe navyo. Murumva yuko indimu ifasha umubiri mu kubisohora neza. Ibyo ni ibintu bibiri bihambaye cyane mu ntumbero yo kugira yo kudetoxify, yo gusohora imicafu. Byumvikana yuko iyo umuntu afunguye indimu, iyo umuntu yihereje indimu burya arasohora imicafu. Nimba ugomba yuko imicafu idakenewe mu mubiri isohoka, urumva yuko mu by'ukwiye gufungura indimu. Hanyuma kandi tubandanije ibindi byiza cyangwa se izindi avantage, utundi turusho dukura mu gufungura indimu, nuko ngo indimu zisanzwe zifite ibyo bitangwa ni ama propriété antioxydante. Aya ma propriété antioxydante nayo ni ama propriété, ni bimwe mu bintu novuga ngo bifasha umubiri wacu gukingira amaselule y'umubiri wacu, uduce ndemangingo tw'umubiri wacu. Rero ngahayi mu byumve neza, gufungura indimu birafasha cyane kugira kongereza ayo ma propriété antioxydante. Izo propriété antioxydante nazo ziri muri no ndimu zifasha kugira ngo kugwanya icyo bita ngo ni le stress oxydatif, kandi ngo ziranagwanya burya ngo le vieillissement prématuré de la peau. Nibaza ko byumvikana. Rero ikintu cyose gikingira umubiri wacu, ikintu cyose giproteja amagara yacu, bagumana amagara meza, murumva yuko kiba kiriho kiradufasha kudasaza. Uko gusaza murabyumva nyine yuko nuko tuba twabangamiwe, nuko novuga ngo igikoresho gisaza kubera ko cyakoze cyane hanyuma kigahera. Gusaza burya no guhera. Rero iyo ikintu gikingiwe neza kikabungwabungwa, ni ukuvuga umuntu akakibungabunga, siba bisaga ndagiye muri rya rivuga ngo kubungwa. Ni ukuvuga iyo ikintu umuntu akibungabunze bituma kidasaza n'ingoga, ariko umuntu atakibungabunze urumva nyine kitagisaza n'ingoga. Rero indimu ngo zirafise ibyo bintu muri zo bita ngo nama propriété antioxydante. Izo rero izo propriété zirakingira umubiri, zikagwanya stress, zikatukingira gusaza n'ingoga hataragera. Umuntu ugasanga ariko arasaza ku myaka 40 yamaze kugira guhomberana, yamaze kugira injebejebe zamaze kuza, ugasanga asumwa n'umuntu afite imyaka 70. Kubera iki? Ibyo umuntu afungura bitaguriyemo ama antioxydant canke ama antioxida, utusanga nyene umubiri wiwe usaza n'ingoga. Kini naco kandi ngaha ayi burya ngo indimu ngo zirafasha cyane kubijanye no kubaho neza kuru santé de la peau canke santé de beauté. Ibintu nyene nk'ibyo ayo bivugwamo yuko ngo vitamine C iri muri zino ndimu ngo irafasha cyane umuntu kugira iniposene, urukoba, umubiri akabiri keza kameze neza, karembye, koroshe, éclatante, nipo éclatante. No kuvuga umuntu ukabona ko ifreshere zijejeta, asa neza, ubwiza atari ubwo kwifoto ngo ni appareil yamufotoye ngo niyo, ariko muravye ko niko afise nyene umubiri mwiza, novuga ngo ucibibatsi usayaga. Ndabunyemerere mvuge gutyo. Hanyuma kandi bikavugwamo yuko rero yama propriété antioxydante afasha gukingira rero uyu mubiri. Urumva indimu zidufashe kuronka umubiri mwiza, kugira uruhu rwiza, urukoba rwiza, zidufashe kugira ifreshere, zidufashe kugira umubiri novuga ngo ucibibatsi usayangana. Hanyuma duce zongera ngo zidufashe gukingira uyu mubiri wacu kugira ngo gume uri mwiza. Murumva yuko ivyo bintu ari ibintu bihambaye. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, naho indimu zijigura, naho indimu mengo nyine ntiryoshe, ariko mugabo urumva yuko irimo ibintu byiza cyane kandi bikenewe mu mubiri. Nizera yuko nk'uwozana umucungwe n'indimu akabihereza abana benshi bohitamwo umucungwe.
ni koko n'umucungwe nawe nyene uri mu mugwi w'izi ndimu. Narababwiye mu kiganiro giheruka yuko hariho abafata indimu n'imicungwe bakavyita vyose ko ari indimu, mugabo mu kubitandukanya bakavuga ngo indimu isosa iyo bagomba kuvuga umucungwe, bakavuga indimu irura iyo bagomba kuvuga le citron, indimu irura nyene indimu. None rero murumva yuko ari ibintu vyiza cane. Kini naco nibaza ko mbere dutera dusozera coca gikurikirwa n'icanyuma muri ibi twateguye kubabwira uno musi muri kano gace, ni icuko ngo burya ngo indimu zirafasha mu gukinga cyangwa se mu kugabanya mu gukingira umubiri wacu cyane cyane mu mafigo ngo ntihabe ivyo bita ngo les calculs rénaux. Birafasha dans la prévention des calculs rénaux. Ibi vy'amakalkule rénaux navyo nese mavanda bisegura ngo vyumvikane cane gose, mugabo ni hariya mu mafigo aho usanga kumbure novuga ngo hari utuntu tuba tumeze nk'utubuyebuye tuzibira hariya mu mafigo, ugasanga amafigo rero ntakiyungurura neza, ntagikora neza. Mu buryo nk'ubwo mbasomeye kumbure utunote dukeya mfise ngaha tuvuga ngo l'acide citrique présent dans le citron peut aider à augmenter le pH de l'urine et à réduire la formation des calculs rénaux. Notu novuga ngo ni nk'utubuyebuye hariya mu ntuzeye mu mafigo, hanyuma rero tubangamira ugukora neza kw'amafigo. Kandi ivyo byose biba byavuye burya ku byo umuntu yafunguye n'ingene umuntu usanga kumbure novuga ngo amafigo yiwe yatakaje ubushobozi bwo gukora neza nkuko yategerezwa, kubera yuko atakingiye hakiri kare, umuntu yanywa amazi akwiye hakiri kare, yafunguye izo mfungurwa zifasha korohereza amafigo. Twaragize ikiganiro ndavyibuka ngahaye kitwereka ingene umuntu yozigama amafigo, ingene umuntu yokingira amafigo yiwe kugira ngo abe amafigo akora neza. Twaravuze n'ivyo umuntu yofungura bishishikara gufasha koza mu mubiri na cyane amafigo no kuyorohereza kugira ngo amafigo akore neza. Kubera iki? Amafigo ni igihimba gikorerwamo akazi gakomeye ko kuyungurura novuga ngo amaraso, kandi n'ikihimba gicishwamwo imicafu itandukanye. Iyo rero umuntu atacitaye ngo akibungabunge, haragera igihe usanga hahantu hahora hakontororerwa imicafu, hahantu hayungururirwa imicafu hakaziba, ugasanga ibintu byarabaye nabi. Ibyo nibaza ko byumvikana. Akanyuma muri kiganiro cyacu cy'uno munsi kavuga yuko burya indimu ifasha ngo mu bijanye no kugabanya ibiro. Le citron soutient à la perte de poids. Aho naho ngene bigenda bavuga ngo il peut aider à augmenter la sensation de satiété et ralentir l'absorption des graisses et des sucres, contribuant ainsi à la gestion du poids. Izi ndimu zirafasha cyane ngo umuntu kuba ngo yogirane yogabanya novuga ngo ubuvyibuhe, yogabanya intuzeye, maze ko mbere bivuga ngo ziraturira ibinure, ziragabanya intuzeye ibinure mu ntuze mu mubiri, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi iyo umuntu azifata tuzobana n'ingene umuntu akwiye kuzifata kugira ngo bishishikare kumufasha kugira kubaho neza no kuzifata neza nkuko bikwiriye. Nuko rero abakunzi bayaga muganga, akaryoshe ntigahora mu itama, kuvuga menshi siko kuyamara, nta magwa arahogwa. Jewe Janvier Manirambona nabateguriye kino kiganiro nkangana kibashikiriza. Aha niho ndabasezereye, tuzosubira mu kiganiro yaga muganga tubutaha, aho tuzorabira hamwe rero impanuro muri rusangi n'ingene umuntu yofata canke se yokwihereza kino camwa c'indimu ni agahwane.